ati kuko jeho nari nsanzwe nzi ko umugera ndawugendana nari naripimishije atavyuzi. Abimbwiye ko nca ndumva hubwo mbabaye gusumba kwa kundi, hama aca araduha inyishu ivuga iti nukuri mwihangane niko bigenda, ntihagire umuntu aza guta umwikomo ku yundi, nukuri twasanze amaraso yanyu yaranduye. Mu yandi majambo turafise umugera wa sida. Aho ni muri 2003 mfise imbanyi y'amezi 7. Jewe intahe nagomba kubasangiza ni intahe y'ukubaho kwanje, ivyo nagiye ndabamwo, ivyo nagiye ndacamwo naho ngeze uyu munsi. Ni ukuvuga jewe narubatse mu 1995 nubakana n'umugabo, twubaka tudaciye mu mategeko. Twubakanye turabana turavyara abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Hama turabana, eka ntitwigeze tubana nabi uko twabanye neza, ariko hagati yaho nkabona ubuzima bw'iwanje bwari bumeze neza nk'uko nyene mumbona ubu, simvyibuha kandi sinamba, ariko uwo twari twubakanye umubiri wiwe nkabona utera ufuka uhinduka. Nkamusaba nk'uwo twubakanye nkamubaza, ariko mutama wanje je ndiko ndaraba amagara yawe ndabona umenga ntameze neza, mbega ko numva ubu unya hirya no hino hariho ikiza kiduhanze, nk'ubu twoja kwipimisha tukaraba aho amagara yacu ahagaze, ntivyoba ari vyiza? Umutama ngo bigutwaye iki? Nkabigeza aho turaba aho hari ku ruvyaro rwa 2, ndasamye inda ya 3. Samye inda ya 3 nanje amagara yanje acamera nk'ayacumbagiye, ameze nk'ayacumbagiye n'ubundi ndamusubira kuri ca kibazo, ariko nsubije amaso inyuma suko ntabivuga, kuko ntabona mbega imyitwarire yiwe yabayemwo mu kahise kiwe yahabaye gute. Ni ukuvuga je nabivuga ko nari mfise umwikeko, mugabo atagihamya nari gushirako, kuko nanje sinari bwagire ico menya. Mfise iyo nda ya 3 ndasubira ndagacishamwo ndamusaba, n'ubundi ndamusavye aranyankira. Ca ndibaza kuri ba bana ndiko mvyara, nari mfise abahungu 2. Eske none ko ndiko ndavyara uyu nawe nkaba mbona amagara yiwe ariko arahinduka, twubatse tudaciye mu mategeko, umuryango wiwe ntituri kumwe, ntunzi sindawuzi, mbe igihe satani yokora uko igomba uyu mutama wanje akaba atakihari, mbe aba bana nzobatunga gute? Ndahindukiza ndamaza, none muta basi ivyo nagusavye vyansi, twandikwe muri komine tumenye. Ati co n'ukuri kirumvikana nta ngorane. Muri 2003 ico n'ukuri ndakimusavye ntiyatinze kukinkorera, twaragiye turandikwa, mfise inda ya 3 ifise amezi 4, turahana amasezerano muri komine, ariko nshishikara ndamusaba ca kindi biranka. Haragera aho nja gupimisha, twapimisha ico gihe igihe umuvyeyi yiyumviriye kugenda, canja gupimisha inda imaze amezi 6. Hariko haratangura vya bintu vyo gupima abavyeyi bagiye kwa muganga bibungenze. Jewe kwa muganga tugiye
gupimisha imbanyi, ico gihe duca dusanga vya bikoresho bakoresha mu gupima umugera nta bihari. Urumva ko ico nifuza kumenya noba ndi n'ubundi naragihushije, nca ndataha. Ntashe nshitse muhira ngumana ka gatima numva umengo umutima wanje wariko uranyagiriza kumenya mbega noba meze gute. Hama ndatinda nyene numva umutima wanje warushe, hariho abantu baba bari bafise ico twokwita nk'ikigo cakurikirana abo bantu. Nyamupapa ndagenda ndamusanga mu biro ndamutumbera ndamubaza, ariko nyakubahwa je ndafise ikibazo, ufise ikibazo kimeze gute? Nti nankana mwe numvishije umenga hano hantu umuntu ahatumbereye hariho ikintu mushobora kumufasha. Je numvise ko mushobora gufasha guhanura abantu bakamenya ko amagara yabo ahagaze. Je rero umutama wanje maze igihe ndamwinginga ko twoja kwipimisha, kuko jewe naranse kuja kwipimisha ndi jenyene, kuko igihe nomutanga kumenya ko amagara atameze neza nohava nisanga mfashe ingingo zitarizo, canke ngasanga hari igihe nogenda nsanze amagara yanje ameze neza, naho nyene nkahava mfata izindi ngingo nazo nyene zitarizo. Ati ico ni ikintu gito cane kiroroshe, ahubwo urakoze nzoca ndamutumako. Ntiyatevye kumutumako, yaramutumyeko, amutumyeko aramuhanura, amuhanuye nagiye numva aje ashitse muhira uwo munsi ntiyavuze, na bukeye ntiyavuze, bukeye bugira gatatu aca yandika agapapuro aca agasiga ku gitanda. Aho nanje ndi mu mirima, ntashe nshitse muhira ngodotse nsanga ka agapapuro kari ku gitanda, ndahita ndagatora ndagasoma. Ndagasomye nsanga yakanditse akavuga gati, ko none uhangayitse cane kumenya ko twoba turi mu bagwayi, mbi igihe wosanga tugwaye wohindura iki? Niko kari kanditse. Nanje nca ndanuma, gusa agapapuro arabona ko nakimuye nagasomye. Je sinashimye kumwishura mu nyandiko, nanje nahengereye atashe mu gatondo ndafata umwanya ndamubaza amuze, wewe ejo waranyandikiye ariko je sinshimye kukwandikira, je nashaka ko wambajije kirya kibazo, none weho wumva gute ko ibyo ndiko ndagusaba ubinyankira? Weho wumva woba wiketse iki? Aca ambwira ati kirya wiketse nanje nico niketse. Kugira rero tuve mu mugani tuje kubaza muganga, hanyuma iyindi nyishu tuzoyifatira hamwe turi imbere ya muganga. Aca ambwira ati none wumva witanguye kwakira inyishu umuganga azoduha? Ti jewe ndavyitanguriye. Sawa, uratora rero umunsi tuze tugende. Kandi hari kurega ko ahantu twava twagenda amasaha 2:30 kugira dushobore gushikayo. Ngaho turafashe ingingo yo kugenda ari ku munsi wa gatatu. Ku wa gatatu dushitse kwa muganga, nta vyinshi bakubaza kuko wagenda utwaye urupapuro ukuye kuwo muntu. Urumva utwaye urupapuro nta bindi barirwa barakubaza. Baca baradufata amaraso. Badufashe amaraso ati mwitahire, inyishu tuzoyirungikira urya yabatumye. Turitahira. Ku munsi wa gatanu niho baca barungika iyo nyishu. Barungitse inyishu wa mutama. Ku wa gatandatu acaza muhira iwacu. Muhira nyene. Ashitse muhira
asanga je siho ndi, ahasanga umugabo. Ahasanze umugabo yamaze ati mbe madamu wawe arihe? Ati madamu yagiye mu mirimo. Ati nankana ndabakeneye, umwanya uwo ari wo wose aza kuwuzira muze kuwuza. Naraje nshika muhira nko mu masaha 9, hama nshitse saa 9 umutama asanga yagiye gusatira nyene utwo yakora kugira aronke rasiyo y'umuryango. Mugaca asiga acumye umwana ati mama niyaza uze kumubwira aze kunsanga kw'isoko. Nariteguye ndakaraba nca ndagenda. Ngiye carambwira ati rega burya wa mutama naka yamye kuturondera. Ati sawa nta ngorane, duca turagenda. Tugiye turinjira turicara mu biro, hama aravuga ati muje gutora, nagira ndababwira ko za nyishu zanyu zabonetse. Ati none burije ntivyokunda ko ndayibaha, mufate umwanya ejo muze hakiri kare. Ati nta ngorane. Bukeye turagaruka nka saa 4. Dushitse nka saa 4 turaganira. Mu nyuma atavuga ati mupfaso banza usohoke. Jewe nca ndasohoka. Sohotse baraganira n'umutama, ivyo baganiriye nukuri ntavyo nzi. Na umutama nawe aramusohora kandi nanje ndinjira. Je ninjiye aranganiriza hama arambaza ati none wumva witeguye gute kumenya inyishu yoba yavuye mu maraso mwafatishije? Ndavuga ati jewe uko niteguye kumenya inyishu nuko nasavye kwipimisha kugira amenye aho duhagaze. Nitwasanga twaranduye tumenye ingene duhagararana n'ubuzima bwacu, nitwasanga tutanduye naho nyene tumenye ingene tuhagararana n'ubuzima bwacu. Ati none igihe wosanga wewe waranduye umugabo wawe atanduye wokwifata gute? Ko yambajije ndamubwira ati jewe nsanze naranduye umugabo atanduye nta kundi ndihangana. Acambwira ati sawa, reka rero duhamagara umutama wiwawe nawe acaraza turi babiri. Aca arabaza umutama nawe ati mbe umva ko ivyo bari baganiriye atavyo nzi. Ati none ko mwafatishije amaraso, igihe twotanga inyishu tugasanga wewe waranduye umudamu wawe atanduye wokwifata gute? Ahubwo bazi uwo mudamu ingene yokwifata, naho jeho ntaco vyonyicira. Timbeho igihe wosanga handuye wewe umudamu wawe we utanduye, ubundi bwo wokwifata gute? Ngo twobija inama ingene twobaho. Sawa. Yararenze igihe cyo gukingira. Rero mugende mubane nk'uko mwari mubanye, mubane neza, mutahurane, ntihagire uwuza guta umwikomo ku yundi. Ati nukuri nta ngorane. Dutashe kandi ico twasezeranye imbere yiwe hagati yacu twaragikwirikije turi babiri, ariko hagati yiwanje je nyene nabonye umenga ngiye kumaramara. Umutima wanje waciye utangura kwikumira mu bantu, nkumva umenga sinkwiye no kuja aho abantu bari. Niho hahagaze n'intahe. Mwebwe babiri Ego. mwarashoboye kuvyubahiriza n'intahana. Niwe nukuri niyo haba turi kumwe naho mbaye naho boyumva bokumva ko ico twe kitigeze kidutsitaza. Ariko harageze aho twabonye, je nabonye kumenga ngiye kumaramara, barazanye aho utuntu batanga tw'udufungurwa barantumako biranka ko nja kudutora. Biranga cane.
ego kuko bobo baranavyikeka twe tutaranabimenya biranka ko nja kubitora vyanse ko nza kubitora umutama wewe yaragiye arabizana mugaje biranka ko nja kubitora umva ntanguye kwiyanka ntanguye kumva mbega ngiye kubaho gute ntanguye kugaruka muri ya mibereho yanje ya misi yose ntanguye kwibuka ko ari je nja kurima nduha naho wewe yibereye mu buzi bworoshe bukebu n'imvura igira itugire na ubuke ndabibayemwo ko wamutama kwa kundi twabivugana arashishikara ambwira ati none ico nari nanse gukora nico ugomba nkorere nari nanse yuko kumba umutima wawe uhava utakara ngo utakaze ivyizere ati kuko jeho nari nsanzwe nzi ko umugera ndawugendana nari naripimishije atavyuzi abimbwiye ko nca ndumva hubwo mbabaye gusumba kwa kundi nca ndumva mbega nk'igihe nosanga hari umwana je noba naravyaye yanduye aho kandi wari ubizi nukuri numvise rero birambabaje gusumba n'ivyo twari twasezeranye ndumva warampemukiriye abana twavyaranye jewe ndacafise imyaka 21 nca ndababara cane ariko uko kubabara kwanje kwarantumye nsubira kwa wa mutama nsubiyeyo wa mutama aca aragaruka n'ubundi muhira mugabo agarutse muhira aca bimbwira turi kumwe na wa mugabo ati burya jewe bijya byose nakubwira yari yarampishutse ko wewe yipimishije ivyiwe abizi ariko nanje sinashobora kubikubwira ariko rero mwihangane cane suko ubuzima bwanyu buhagaze kandi suko mushobora gusanga abana banyu boba baranduye hariho abantu bagenda n'umugera wa sida bavyara abana bakomeye kandi bagashika kw'iterambere rirama ahubwo ico nobasaba genda mupimisha abo bana banyu murabe ko bakomeye iyo ntabwo nyine tuyije ku mafaso navuye mupimisha abana banyu usanga abana bacu twaragiye turabapimisha abo babiri nari mfise sanga barakomeye abo babiri ba mbere hama ndibaruka yanda nari nibungenze nawe nyene turagenda turamupimisha dusanga nkimuvyara kwa muganga nubwo ntari narakwirikiranye za nkingo za mbere bahise bamukingira ukuvuga igitangaza dusanga babana batatu barakomeye n'uwa kane yavutse inyuma yaho hoho twamenye ko twanduye hoho twumva ko nari namaze no kumenyera ko hari haheze yavutse muri 2005 namenye ko nanduye muri 2003 hoho nari namaze no gusa no kumenga ndumva kumenga ntaco bizontwara nawe baramukingira akiri munda baramukingira yavutse mfise abana bane twavyaranye nawe mugabo hagati yaho yarahavuye aritaba Imana kandi ndasubira ndarondera uwundi mufasha nawe nyine abana twavyaranye barakomeye kuko nawe nyine twatoranye twese tuzi ikibazo c'iwacu okay. Ariko icyatumye nifuje gushinga intahe si carico cyuko narose uwundi mufasha urumva ko wa mwana nasanze akomeye umutama acara sinzikara acapfa wa mwana navyayagira 4 afise amezi 3 umva sigaranye imfuvyi 4 cangira ikibazo cyo kubarera candasubiza inyuma rero mwavyabihe vy'ukwandura candasubiza inyuma mbega ko apfuye mbeba abana banje bazobaho gute mbe nzobarera gute ndahangayika ndasubira inyuma ndumva ati ubuzima bwanje burahagaze ariko ndakomeza kugwana iyo ntambara babana ndabarera buke muri 2007 ncanja mu matati y'umuryango mu matongo ayo matati naburanye n'ubu go rubanza ruracari ngahe Bujumbura rwarase guhera ndabibayemwo ndababara ariko ndagerageza kwifata kurera babana ndabashira kwishure
ndabashize ku ishuri bariga, uwa mbere ageze mu wa gatandatu ati ndihebeye, uwa kabiri ageze mu wa gatanu taho naje ndananiwe, uwa gatatu ariga ageze mu w'umunani ati naje ndabihevye, nta kundi ndavuga ati ntaco. Ariko icatumye nshinga intahe nifuza gushinga intahe nuko maze gusanga ko ubuzima bushobora kubandanya mw'ivyo vyose. Maze gusanga ko ubuzima bushobora kubandanya mw'ivyo vyose, naricaye ndavuga ati none narabonye ko kuba umuntu yikumira mu bintu akashaka kwikumira birababaza. Hariho ishirahamwe ryari rihari rikomotse kw'ivyo nyene rishobora kuvuga riti ico tubashakako dushaka muhagarare mwemange imbere y'abandi ico muri mushinga intahe y'umugera wa sida kugira ngo abandi bashobore gukira, mubigishe nabo bashobore kwipimisha, mubigishe babone ko namwe hari ico mushoboye. Uwo mu papa carambaza Doro ubona wobishobora? Ati nogerageza, ati nogerageza. Twaratanguye turaja mu misozi nyene buke buke tukabivuga, ngahagarara imbere y'abandi nkabivuga. Ti none ubona ushobora kurima? Ti nukuri jewe ndarima kandi ndimbura. Hama turabandanya mw'ivyo. Ti none ubona nk'ikintu wotera akamo ku bandi boba bacinyegeza bagenda n'umugera wa sida, canke boba barabimenye bakabinyegeza ni giki? Nkababwira ati ico ndabahanura nibaje habona, bashobore kuja habona babamenye. Ati kuko iyo bakumenye biragufasha mu buzima bwawe bwa misi yose, uraronka aho uvugira ibintu vy'iwawe kandi bikagufasha kuguruka. Ivyo turabibamwo, urumva ko harimwo na za manza zanje z'amatongo. Izo manza zanje z'amatongo ndazibayemwo, n'ivyo bintu ndabibayemwo. Ikintu camfashije rero cane nuko hagati yaho hariho abantu benshi bashobora kuncako kugira baje kwipimisha. Je numva mufase ufise intahe y'igitangaza kandi idasanzwe, ariko hagati yaho nagomba kubaza naho twihuse ubwo bushobozi bwo kugenda kwipimisha hanyuma ugasanga uragwaye kandi wabivuze urabizi neza ko atari wewe vyakomokako, vyari vyakomotse ku mushinga ntahe. Izo nkomezi z'uko mwagarutse mu rugo ugatekana ukavuga uti reka ubuzima bubandanye sindi urugo ngo ndomboke, yaba ari uwundi hari uwari kuvuga ati warakwegeye abana gaturugo, wewe uko wavuze ko mwashitse muhira mukabandanya mwumvikana, iyo nyifato wayifashe gute? Izo nkomezi wazikuye mu majambo makeyi? Jewe nuko nabona hariho n'abandi bantu banduye, nari narababonye mu karere nk'uko mu micungararo, kandi nuko nkija k'uwo mugabo namubwiye ko mu karere bavuga ati umugabo wawe ni indaya, araja mu bandi bagore, kandi nari ndabizi kuko nari mubwiye ko afise uwundi mugore yari yacuye bavyaranye kabiri. Wewe rero wibwiye uti jewe umuntu namubwiye ko ndamuzi, namubwiye ko ndamuzi, reka nemere ingaruka umva je ndamuja ko ivyo vy'umugera ntivyari bwasagarare gose ngo abantu baje baravyumva. Mugumva ko namubwiye ko avyaye kabiri, maze gushikayo niho naja numva abantu bavuga ngo umugabo w'urya mudamu ngo yapfuye asinzikaye cane ngo yishwe na sida. Ngo yacuye. Rero maze kuba navyumvise ndavuga naramaze kurugwamwo nta kundi. Kanekana. Nivyaba ari ivyo nta kundi, nivyaba atari ivyo naho nyene n'amahoro duca tubana uko. Aho rero ico cemezo navuga ati nta kundi, navuga ati sanze naranduye tuzogomana, nsanze ntanduye naho Imana izodufasha kwa kundi yadufasha ko ntanduye nka cagihe kandi twari
niyo mpano jewe nari numvise mu mutima wanje nkabisaba n'Imana. Mana ndagusavye kandi ndagusenze ndakwinginze umpa umutima wo kwihangana kuzobana n'uyu muntu mu bintu byose tuzoba turimo. Mfaso wavuze ko wamenye yuko mwanduye ryari? Muri 2003 muri 2003 n'umunsi uri muri ndi muri 2026 kuvuga hashi imyaka 23 23 ugendana umugera ariko umeze neza. ngendana umugera kandi meze neza uko nyene umbona nta kiramanuka nta kiraduka. Jaho nyenda gomba tubwirire abantu, hari abantu uno munsi yumvise nk'iyo nkuru yuko yanduye, muri iyo nduye yarapfuye kubera stress canke depression. Birakunda ko umuntu amarana iyo ngwara imyaka 40 akaba ameze neza, wowe ibanga ryabaye iryahe? Birakunda cyane kugira ushobore kumara iyo myaka yose. Rimwe nuko ukurikirana impanuro za muganga. Icya kabiri umutima wawe ukawuhereza amahoro menshi, ntiwumve ko bagutoye iyo ngwara y'umugera wa sida ngo ngiye gupfa. Icya gatatu bimwe wahora ukora byose nta na kimwe cy'ibikorwa by'amaboko, cy'ibikorwa by'umutwe, cy'ibikorwa kira ikintu cyose woba wahora ukora bakubuza gukora, kiretse gusa ko kurikiza impanuro yo kwa muganga. Aho impanuro batanga ukazikurikiza, kuko iyo umaze kumenya ko ufite icyo kibazo, nimba wahora unywa utuyoga, wahora unywa ibirahuri 10, uramanuka ukaja kuri 5, ukamanuka ukaja kuri 2, binagufashije ugaheba, kugira bigufashe gukurikirana umuti neza. Ibyo byose ndiko ndavuga byo kumara ico gihe cyose ushobora kumara, ukimara ufata umuti neza. Udafata umuti neza amagara yawe araduga akamanuka, akaduga akamanuka. Jewe akajambo kanyuma noshikiriza nongera ntanga n'impanuro. Akajambo kanyuma numva noshikiriza, jewe naranezerewe maze kumva uko umubiri wanje wubatse, uko amagara yanje ameze. Nca ndanezerwa nuko nahabaye nishimiye kubaho nzobandanya. Biranezera cyane, nca nsanga n'abana banje bari guhava bamfasha kwihebura, sanze bose bakomeye. Bica birantera intege zukubarera kugira ndanabaronderere, nongera nishima ku bantu abo bafasha mw'ivyo bikorwa bambaye hafi cyane, kugira aho byanse bampanure, ndabahanuze bampanure ko no mu buzima bw'iterambere nukuri ntibazavuye ngo umuntu agenda n'umugera wa sida ngo ntaca ashoboye. Turashoboye, nta gikorwa na kimwe cy'iterambere kikunanira gukora. Jewe ubundi umurimyi mworozi, hariho n'umwana urumva ko napfakaye nkarera imfuvyi, mbere niwe nashaka nkongera ko n'abandi buwo twubakanye uyu munsi. Ariko ubu je ndafise umwana ndiko ndakwirikirana, ndiko ndigisha ku gatwe kiwi wanje, yaje ku gatwe kiwanje ataje agamije agatwe kuwo twubakanye, kandi kubera mbona nshoboye kumurihira kwishure wo hanze atari nuwagwa abanje barase kwiga muguwo ndiko ndamwigishije kuva mu mwaka w'8 ubagiye mu wa 11, kandi ndamukurikirana aho ngeze. Ego Hasmani Beza Gireta ushimye cyane, wakoze bitanganya yawe. Namwe murakoze, Imana ibaheza. Amina.